Kuri uyu wa kane genekerezo rya 16/0 umwaka wa 2025 ishirahamwe FAJPACEBU Famille Associée des Jeunes pour la promotion de l'autocréation d'emploi au Burundi ishirahamwe ry'urwaruka gishize hamwe mu guteza imbere ukwironderera akazi mu Burundi yuguruye icese Microfinance yabo muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoke. Ewe itwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Ibyo birori bikaba byatangujwe n'ibikorwa by'iterambere aho abenegihugu n'abagize ishirahamwe FAJPACEBU na mustanteri wa commune Mugina n'abandi bubahwa bakoze ibikorwa byo kuringaniza ibarabara ryo muri zone Rugajo ku mutumba wa Rugajo. Nyuma y'ibikorwa rusangi haciye hakurikira ibirori byo kwugurura Microfinance aho ivyo birori byatangujwe n'intambo hamwe n'umurisho w'ingoma. Ibyo birori bikaba byatewe iteka na buramatari w'intara ya Cibitoke n'abahanuzi biwe bagendanye. Mustanteri wa commune Mugina hamwe n'abandi batandukanye bateye iteka ibyo birori. Mu ijambo y'icegera cy'urongoye ishirahamwe FAJPACEBU yatwiganiye uko iryo shirahamwe ryitunganyije yongera arashikiriza n'ibyo bashoboye gushikako kuva iryo shirahamwe ritanguye gukora. Ishirahamwe FAJPACEBU ni ishirahamwe ryemewe n'amategeko y'igihugu biciye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu rikaba rikorera mu bisata bitatu by'ubuzima bw'igihugu. Igisata cyo guteza imbere urwaruka n'abakenyezi, promotion de la jeunesse et du genre. Igisata c'iterambere rusangi, développement économique et social et culturel du pays. Igisata cyo guteza imbere ikibano kibereye no kwigisha amahoro. Inyuma y'imyaka 9 iri shirahamwe rimaze rikorera ku mugaragaro ryararanguye ibitari bike bigizwe no guhimiriza abenegihugu kwitabira umugambi wo kwandikisha amatongo mu bisata ndangatongo by'amakomine. Gizwe n'abanywanyi barenga 800 bakaba barashoboye guherekezwa muri bya bigo by'igihugu bitanye ingurane kugwaruka n'abakenyezi bije na payeje. Uyu munsi bakaba bariko baraheraheza kwishura ico gice ca mbere c'ingurane baronkejwe. Aho mbere bahavuye bashigwa mu migwi urunani rw'amakoperative y'abakenyezi n'urwaruka bariko kivi mu kwiremera akazi ikofeje mu mfunyafunyo y'ururimi rw'igifaransa. Urwo runani nagwo rukaba ruriko rurafasha imigwi y'urwaruka n'abakenyezi kugira ngo ruronke imitahe itubutse yotuma runyarutsa iterambere n'ubwigenge mu by'ubutunzi. Muri uyu mwaka wa 2024 abashika 105 twarabaherekeje gushika baronkejwe imidibi aho yashoboye kubaroza umutaho urenga umumiliyaridi w'amahera y'amarundi. Uyu munsi bakaba bari ku kivi kandi barabishingira intahe. Buramatari w'intara ya Cibitoke arashimira ugo gwaruka ku ciyumviro biyumviriye cyo gushira amakoperative hamwe kugira akore yorohewe. Bibonekeza ko gwaruka ufise intumbero idasanzwe, intumbero yo gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura umufuno wawe w'ifaranga. Uno munsi kubona hagezeho ugwaruka gurumvira ibikorwa gukora kugira ngo ugwaruka rwose ntiwishinge kugira amarigara nibaza ko abanyeshuri n'amarigara yaheje. Sabe rero kugira ishira hamwe urunani rwagiye hamwe kugira ngo amakoperative yose y'ugwaruka ari muri komine ya Mugina hari yamaze kuja hamwe y'ugwaruka ayandi ataraja hamwe aci naye gati natwe twinje mu runani kuko uko muzoba muri hamwe niko n'ibikorwa byanyu bizokoroha ufasha.
yabandanije atanga impanuro zitandukanye ku bagize iryo shirahamwe. Byiza mwaraciye mu nzira zisanzwe antarira kabuka kirazo kiratabuka ubageze yuko nayo umuntu ati turabona ko mu mwaka uza tuba tugeze kuri iyi ntambwe aho rwavuga ati nanje nagiye gutegura kandi kandi mu rugo rwanjye nitegure intambara mugiye guhura nayo y'ubushefu ubukuru nimutagitegura hakiri kare guhera uno munsi cyangwa kuva mwemereye gukora ku mugaragaro zava bibagomba kuko imana kuba ati umukuru niwumva ko umukuru ari ukorera abandi ejo bizobagora muje gutangira gutanga imigere n'abazanye uburyo bwabo muri iryo shirahamwe batangira kugira ingorane erega biranze gutoro mu buryo bwabo intambara kwa musitani zitangwa ndabasabereye mwicare mwiga amategeko akwiriye y'umunywanyi wa koperative bega umuntu byamaje kurongora ajaho gute mureke guteka nyereka mugatangura gucudika n'ibisiga mugatangura gucudika n'ababandi bavuga ati ndosa yonja yongera kwiga iyi bishirahamwe rizosamuka mwanya mutoya ile ibintu mutenda kwiga mwicara mu nonose mwanya kwiga maze ko n'amashirahamwe agiye hamwe bagitangura abunzi bumwe mugabo batangiye kubona umukati ukize bwemba niko cyo kigiye inonoro karaje muntu atubanyeho neza reka turondege tumutera umwereka kuko uko mutera umwereka ukabitegura muri batatu bigakunda nawe bahejeje bamutera undi mwereka nyese. Mu kurangiza ibyo birori baciye bafata urugendo berekeza aho iyo microfinance ya FAJPACEBU izorangurira imirimo ari naho hinjigwa icese. Iryo shirahamwe rihamagarira urwaruka amakoperative n'abenegihugu bose kwitura iyo microfinance kuko igiye korohereza cyane ubuzoyitura. Reka ndabashimire ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu twongera kubahamagarira kwiyunga kuri chaîne yacu shasha ijwi ry'urwaruka kuri WhatsApp. Kuri micro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Wavreb ijwi ry'urwaruka FM.